Shalom bakunzi ikigano kanguka no musitsi ku munsi wa gatandatu mu kanya gato muga mukurikirana ikigano cyo muri kano gatondo. Shalom bakunzi ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku munsi wa gatandatu, nshimire cyane abantu mwadusengeye ku gikorane cyabaye Ottawa muri Canada. Twarabonye ubwiza bw'Imana, harabaye kubohoka, hari abantu batari bake bakijijwe. Ndashima gose abantu bahisemwo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Abatari bake tumaze kubahamagara, nimba utarashobora kuronka guhamagara uduhamagare kuri nimero yo kuri kanguka. Turashaka kugufasha kuko ni intambwe idasanzwe wafashe mu buzima bwawe. Ndashaka kandi mbire abakize ingwara zitandukanye. Ikibazo twagize nuko aho twari byari bigoye ko abantu bari hejuru cyane bashobora kumanuka bakaza gushinga intahe. Rero nimba warakize ujya munsi ari kincabaye kuri wewe, warabohotse, udushingire intahe kuko ni bake cyane bashoboye gushinga intahe ujya munsi. Turungikire audio kuri WhatsApp uciye kuri nimero 71111132 +257 71 11 11 32. Nagora kandi shimire gose abantu murungike ntahe, ari ntahe zindi turonka z'abantu bakurikiye amasengesho yo ku munsi wa gatandatu. Rero nawe wakize cyangwa wabohotse uduhe intahe. Nagenda bibutse ko mushobora kwironka kanguka muciye kuri application niho vyoroshe, uca kuri Play Store canke App Store. Byanse urashobora guca kuri site yacu kanguka.com. Ahandi ushobora kuronka kanguka ni kuri YouTube uciye kuri chaîne yitwa Kanguka Kirundi. Inyigisho ndende zica kuri chaîne yitwa Inyigisho za Chris Ndikumana. Nkuno munsi ku mugoroba saa moya isaha y'u Burundi, saa moya y'ijoro mu Burundi, hariho inyigisho nshasha uno munsi kuri YouTube. Nagira kandi ndabibutse yuko namanda basaba yuko ari vyiza ko ubanza kumviriza intahe ubuhamya imbere yuko dusenga. Benshi barabikoze kandi baragize ukwizera barakira. Yuko urumviza ibyo Imana yakoreye abandi biduza ukwizera muri wewe. Rero ndagusabe ufate umwanya wumvirize izi ntahe zose ubuhamya, hanyuma inyuma y'izo ntahe witegure duca dusenga. Kandi sabe abakize urya munsi na nyene mudurungikire intahe yanyu kugira Imana ihabwe icubahiro kandi bitera intege abandi. Umwanya muto rero inyuma y'intahe duca dusenga. Bonsoir peuple de Dieu. Ce soir je viens faire mon témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs. Voilà. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais des réseaux sociaux. Voilà, principalement Facebook. Mwiriwe bwoko bw'Imana, kuri uno mugoroba nagomba gushinga intahe yanje kugira ntere intege bene data. Novuga ko namenye ikiganiro Kanguka biciye ku mbuga ngurukana bumenyi réseaux sociaux, cane kuri Facebook, kubera ko umwanya wose nabona ivyo bamenyesha ko amapublication bariko baravuga ibibazo bikomeye nk'ingwara zidakira. Narabona ivyo abantu bavuga mu makommentaire, abakenyezi n'abagabo bavuga ngo niwumvirize Kanguka. Narabibonye kenshi ivyo bintu rimwe kabiri gatatu, ku ncuro igira kane naciye nibaza nti Kanguka ni giki. Igihe natangura kugira ubushakashatsi ndondera, naciye ntahura ko ari application kuri internet, naciye ndayitereshaja hanyuma ca ntangura kuza ndayikurikirana. Nuko rero umunsi umwe naruguruye application ya Kanguka, ndashira mu rurimi rw'igifaransa kuko jewe ndi umufaransa. Naciye ntangura kumviriza inyigisho, aho hari mu mwaka w'2024. Nobabwira ko igihe natangura kumviriza Kanguka yaciye itangura kunyohera. Imisi yose mu gatondo iyo mpejeje kumviriza inyigisho, nasha numviriza ikiganiro c'amasengesho cyo ku munsi wa gatandatu wamaze kurengana muri archive. Nasha ndondera mu biganiro vyarenganye kera nkumviriza. Imisi yose cari igikorwa nama nkora. Donc, j'ai tombé sur un témoignage d'un jeune qui parlait de la masturbation et du fait de regarder des films pornographiques avec des liens familiaux. Donc, quand il a commencé à témoigner, de là même, j'ai commencé à ressentir l'esprit qui voulait se manifester jusqu'à ce que le frère commence à prier. Il a commencé la prière. L'esprit a commencé à se révéler. Narigeze kumviriza intahe y'umusore umwe yahora yisambanya akora masturbation, akanaraba n'amasanamu y'ibikozasoni, amafilme pornographique, akaba yaraboshwe n'imwe mu mbi za karande zo mu muryango. Igihe yatangura gushinga intahe,
aho nyene natanguye kumva impwemu mbi igomba kwigaragaza gushitsa igihe umukozi w'Imana yatangura gusenga. Igihe yatangura gusenga, iyo mpwemu mbi yaciye itangura kwigaragaza. Ariko novuga yuko igihe naba ndiko ndumviriza amasengesho nashira ama ekuteri manini mu matwi amwe bita casque, ariko uwo munsi nambara izo ekuteri bita amakaske zahatswe gukoroka ziva ku mutwe wanje, ariko narakoze ibishoboka vyose kugira zigume ku mutwe wanje gushitsa hiyo mpwemu mbi itangura kwigaragaza. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai commencé à ramper. Il faisait des gestes que moi-même, je ne sais pas qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, il était là, et je sentais ce qu'il faisait, mon corps faisait. Mais ce n'était pas moi. Pourquoi tu me fais ça? Ça fait combien d'années que je suis avec toi? Aujourd'hui, tu te lèves, tu veux me chasser. Pourquoi tu es méchant? Je t'ai fait quoi? Et puis après, il me dit encore que c'est lui qui a la base de ça. L'esprit a dit, je pars. Nashiye ntangura kwigaragura mu nzu nyogomba nk'inzoka. Narigaragura nkagira ibintu nanje ntari nzi ko nokora. Ni kuvuga ko nari ngaho narumva mu mubiri ivyo ariko birambako manifestation, ariko ntiyaba ari jewe ndiko ndatuma biba. Iyo mpwemu mbi yavuga iti, kubera ko nkoreye ivyo bintu haheze imyaka ingahe ndi muri wewe, uno munsi urahagurutse ugomba kunyirukana kubera ko uri umuntu mubi, nakugize iki? Mu nyuma iyo mpwemu mbi irongera avuga ko ariyo ntiyatuma ivyo bintu bibi vyose bimbako. Iyo mpwemu mbi yaciye ivuga iti, ndagiye. Igihe iyo mpwemu mbi yavuga ngo ndagiye, naciye mpaguruka. Niyo mpamvu kuri uno munsi nagomba gushinga intahe yanje kugira ntere intege benshi. Kumbure hariho abandi bantu bo kwisanga bafise ikibazo nk'ico nari mfise. Nico gituma nshinze iyi ntahe kugira ntere intege abantu benshi, ndababwira yuko hariho Imana muri Kanguka. Hariho Imana muri Kanguka. Jewe igihe natangura kumviriza narabona ibitangaza. Sinigeze nkekeranya mvuga ngo sivyo. Ahubwo nibwira nti nzoshikirwa ryari. Nimurabe rero Imana yarangiriye neza. Nararose deliverance yanje ndabohoka. Nkaba nagomba gushinga intahe yanje kugira ntere intege bene data. Mu vy'ukuri ni amasengero iminsi yose bene data bo muri ekipe Kanguka bakora ibishoboka vyose kugira kino gikorwa gikomeze. Vy'ukuri ndashimiye n'abapartenere bashigikira n'uburyo bwabo bakora ibishoboka vyose, hamwe n'abasenzi ndabashimiye. Ni kubw'amasengesho yanyu ikiganiro Kanguka kibandanya kubaho. Ndabashimiye. Shalom. Moi, je vous dis merci et je dis merci à tous les donateurs, toutes ces personnes qui font tout de leur mieux. Voilà, même ceux qui prient aussi, je vous dis merci parce que c'est grâce à vos prières que actuellement la Kanguka continue à exister. Je vous dis merci. Shalom. Yesu nashimwe cyane. Nanjye amasaha naje gushima Imana, mvuga imbaraga z'Imana. Imana yacu niyo gushimwa ibihe byose. Imana yacu niyo gushyirwa hejuru y'amajuru. Nanjye maze imyaka myinshi narariye ibishyano guhera 2022 kugeza ubu ngubu. Narabirwaye, bampa imiti y'ibyaro ariko bakambwira ngo byongera bigashibuka. Ugezeho ntinya kujya nirukisha, ni ibintu bibabaza cyane. Ndabireka komeza mbana nabyo gutyo, nkarya rimwe ku munsi. Ndi umuntu utarapfaga kurya buri kanya uko nishakiye, naryaga kuri gahunda. Nanone nkarya rimwe ku munsi, mu ijoro narya nkarara nabi, no kubigarura bikaba byagaruka. Mu nda yanjye nkajya numva ibintu bikiniramo, nkanabyumva bikiniramo neza, kumva ni ibintu. Igihe kiragera rero noneho bihindura isura, nkumva byagiye uruhande rumwe bikajya bizamuka mu ruhande rwo mu ijosi, uruhande rumwe bikamanuka ukuntu nkabyumva ari ikintu kimanutse guhera mu ijosi. Nkajya ngira nk'akayi, nkakorora cyane, nkumva abantu, nkumva urwo rubavu nyine rurambangamiye, nkumva harimo ibintu. Ariko jewe Kanguka nigeze kuyumva muri corona, ariko nyumva agahe gatoya sinayitaho, size ko nagiye kuri YouTube ndayibona ndabyihorera. Ubwo ngubwo rero ndangije 2025 uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu
nibwo nongeye kumva abantu bari kumva kanguka, abantu bandangira kanguka, turi kumwe n'abantu dukorana numva ngo kanguka barambwira nongera numva ndayibutse, indwara zirakira, ibitangaza biraba, ndatangira nanjye guhera mu kwezi kwa gatatu fata kanguka mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu ngenda ngira nanjye ibimenyetso byo kubohoka. Hantu nyine hari ikintu cyamanukaga nababwiraga nyine, ndatangira nanjye nkajya ngira gute nkayura, hakavamo ibikororwa bikava hantu, nkabyumva ko bivuyemo nkacira, nkagenda ngira ibimenyetso byo kubohoka. Kanguka ndayumva cyane, ndagenda ndayumva imbere umuti, ndagenda ndayumva cyane, ngenda mbohoka. Ukwezi kwa gatandatu noneho mu kwezi kwa karindwi, noneho ndabohoka cyane, nzana ibikororwa byinshi, umunsi umwe nazanye ibikororwa byinshi, nari mfite umwenda hafi nkaciramo ibikororwa, bya bikororwa bigenda bimera nk'aho byomoka ahantu mu nda, biromoka ndatonekara, ndatonekara, biraza byinshi ku buryo nderaga ibikororwa nazanye nkabona bigera nko mu biro bingahe mu nda, ndagenda noneho haromoka, nsigara ntonekara mu nda, ndarwara, ndizingazinga, ndaremba. Uwo munsi binanira kugira ikintu nashyira mu kanwa, ndara nabi nyine nkonje mu nda, nyine numva hari ibintu byomotsemo, numva ndabohotse, ariko ndarwara nyakurwara. Bukeye bakambaza se urashaka iki, ndabwira ndumva tuguha amata, numva amata sinyashaka, ndabwira ngo ndashaka amata y'inyange, sinshaka amata y'inka, ngo amata y'inyange. Ndabwira numva ashaka imineke, bazana imineke, bazana imbuto, ndarya. Bukeye nongera asubira kuri gahunda, ariko nje gushima Imana yarankijije, Imana yankoze mu nda, Imana yacu ishimwe ishoboye byose. Mana, tujya tugenda dufite ibintu by'ibibazo, tujya tugenda dufite uburwayi tutazi, mu nda yacu hakabamo ibintu tutazi. Nje gushima Imana ko ubu ngubu ndya, nje gushima Imana ko ndya kabiri, ubundi naryaga rimwe, imyaka myinshi ntazi kurya kabiri. Kwa kundi uhuye n'akantu gatoragura, nararaga nabi, hafi nkanabiruka bikongera bikagaruka, nkagira amahoro ari uko ndutse. Imana yankoreye bikomeye, ndayishima, Imana yacu ishimwe cyane. Nje kuyishima. Umuntu wanjye wese yavuze ngo ararwaye, ndamubwira afata kanguka, nanjye nayigize umuti. Kanguka nyirangira abantu, nayirangiye abana n'abaturanyi, ngenda babwira kanguka. Muri kanguka hari Imana, nabonye Imana yacu ihabwa icyubahiro, yumve ko nyishimye cyane. Haleluya, haleluya, amashimwe nayo Uwiteka Imana yacu n'umwana wayo Yesu Kristo. Nongeye gushimira Kristo, Imana yo mu ijuru ijya imwuzuza imbaraga. Weho uravuga, Uwiteka ubundi agakora imirimo. Imana yacu nishimwe. Rero nanjye amasaha naje gushima Imana, ndanezerewe mu mutima yuko turi amahoro, ndanezerewe mu mutima yuko Imana yacu igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu irakiza indwara, bavuga ngo indwara ntizikira kwa muganga, bavuga ngo indwara ntizikira. Haleluya, Imana yacu irakora, ko yakoraga kuri basogokuruza bacu ba Aburahamu, n'ubu iracyakora, ni yayindi ntabwo ijya ihinduka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amena. Shalom bakunzi bakanguka, ndashaka gushimira Imana nshinga intahe ubukuru bwayo n'imbabazi igirira abantu bayo. Njyewe naragwaye indwara ya hepatite mu 2023, niho bayintoye ngirishije ibipimo byo kwa muganga. Bamaze kuyintora muri ico gihe sinorohewe, Satani yaciye azana amajwi akanyereka ko mpfuye birangiye. Ndacyama sintoritire muri ico gihe, naciye nta n'ibiro kubera ivyiyumviro. Naragiye ku muganga w'umuinterniste, turavugana, arapima ibipimo, arambwira ngo bantahe tuzobana uko nyene. Ndamubwira nti none ga muganga, iyi ndwara irakira? Arambwira ati oya ntikira, muzobana uko nyene. Nugwica numva ndihevye mu mutima, ndamubwira nti muganga, nta ndwara n'imwe Yesu adashobora gukiza, nzogaruka ngushingira intahe ko Yesu yankijije. Arambwira ati amen. Mu 2024
muri ico gihe cose naciye mfata ingingo yo gusengera muri Kanguka ko umukozi w'Imana asenze nanje ngafata. Mu minsi ya mbere nta manifestation nigera numva, yarasenga akavuga ngo hari abantu Imana ikirije hepatite, nanje nkaca nizera ko nanje Imana ingiriye neza inkijije. Kuva mu 2024 niho natangura kugira ama manifestation uko asenze nanje ngafata, nkaca ntangura kwayura, ariko nagenda kurabisha ibipimo kwa muganga ngasanga vyadutse, ariko nkaguma mfata nkongera nizera ko umunsi umwe nzokwisanga narakize. Mu 2025 narasubiye kwa muganga nsanga vyaramanutse, ntangura kugira kwizera ko bizomanuka byose bigahera. Mu nyuma niho nabonanye n'umuganga ajejwe ivyo ibitigu, ankorera examen angirira radio, arambwira ngo inkuru nziza ngufitiye nuko igitigu cawe ari kizima. Nca ndataha muri uku kwezi kw'icenda nagiye kugirisha controle, bene data nasanze narakize, atamugera wa hepatite C ukiri muri jewe, byose Imana yarabirangije. Ndashaka kubwira abantu ko atangwara n'imwe idakira imbere y'Imana, ico dusabwa no gusenga tukongera tukizera. Ndashaka gushimira Imana, shimira n'umukozi w'Imana Kristo, nukuri Imana imuha umugisha, imurindira umuryango, ngashimira n'abapartenere bose bakanguka bamufasha igikorwa. Iyi akaba ari nka ntahe yanje, abayumvise mwese Imana ibahezagire. Shalom bene data, nanje nanje gushimira Imana intehori muri Kanguka, Kanguka kugenda ironka nari mu yindi groupe kanaka, hanyuma hacaho ubundi bene data avuga ngo bayimutabaze, ayimurungikiye nanje ndayiboneraho, kuko narumva nimvuye Kanguka kuko ntari narinzi nkiyumvira ntigira n'ijambo ry'Imana kumbure nzasanga niko biri. Harimo ibiganiro biryoshe birandyohera, intahe ziryoshe zikanryohera, nuko nariyumviriza uko bukeye uko bwije. Umunsi umwe ndiko ndagenda mu nzu ndije nyene, nariko numviza intahe y'umuntu mu mama yereka aravuga yuko ataryama mw'ijoro kubera abafamidonwi atasinzira. Ubwo nyene nza numva ibinyanya umubiri wose ndavuga ni Yesu ntabara nanje, kuko nari mfise icago kujo kutaryama mw'ijoro. Hageze mw'ijoro no kuvuga ko nari mfise intambara zidasanzwe, kubera ico cago nenda kibanye imyaka 25 mu vyumve bene data ntasinzira, gize ngo ndaryama mw'ijoro nsinziriye, naza numva umubiri wose uremewe, ukuguru sinakurayo, amaboko sinakurayo, yari yagumuko nyene, ivyo siyo ryari uko nyene gikangumizako. Nukuvuga bene data nkagwana mw'ijoro ndasinziriye gakoma induru, abandi bari mu yandi mashambre muko bazokwika ngo bakumva induru bakazomamagara hakabayikira nkitaba. Bene data nkaza numva candekuye nitaba ati candekuye, yo Mana nkagira ingorane muri iryo joro, icuya nkavyuka cambiranye, amate ntagishobora no yankamanye no mu kanwa. Bene data naragira ingorane imyaka 25 hageze mw'ijoro, aho abandi bagira ngo bararuhutse, nanje zari intambara. Bene data uwo munsi nyene ndiko numva ico gishinga ntahe, nararyanye ndasinzira, Imana yarabinkijije, nishimwe nihaga icubahiro. Si ico conyene bene data, hariho n'ikindi ndakivuga, jewe nari mfise icago co urubavu rw'uburyo ko ntaruryamira. Nukuvuga yuko naryamira ukuboko k'ububamfu gusa, uk'uburyo ngize ndakuryamira, nukuvuga nise kuja kuryo ukuboko ko kuryo ibinyanya vyaca binyica, ukuguru ibinyanya bikanyica, mu rubavu bikanka. Nuko ndabimara igihe kirekire navyo nyene kirekire cane sinobabwira. Kandi rero nukuvuga ntaruha cane, urumva ko naruha cane, ntakiri kuburyo utisegura, kuburyo utashobora kuryama ngo wumve uraryamira ku kuboko. Bene data ubu rubavu womenga gwaraboze, ariko ntanguye kumviriza Kanguka bene data sinamenye iyo vyagiye. Yesu nashimwe yarankijije. Bene data muri Kanguka hari Imana, je nta kintu nobabwira, mugume musenga Imana, musenga n'umukozi w'Imana, Imana izobikora. Sico conyene, muri iyi minsi kwa gatandatu w'indwi iheze niho nugurura intahe n'amasengesho y'umukozi w'Imana, akiri karavuga ko
impwemumbi zari muri wa muntu hanyuma zibonye Yesu zitangura gutaka zikiri kure zitaka zigira ubwoba nanje akivuza uko nyene nzanumva muri jewe ndiko ndahinda agashitsi ndabura umenga ndi mu mazi mu mutwe ndumva mvuze amahoro ku buryo ndiko ndatababona numva ndiko ndatabagwa bene data hanyuma niho naza numva mu kanya hajya yatanguye ariko arasenga ko turagiye bene data yagiye guheza nanje ndavomisa bene data ndadawa ku buryo bene data navyutse nonekara umubiri wose bene data Mana yo mw'ijuru irantabara ivyo bintu sinari nzi ko muri jewe numva ntamerewe neza mu mubiri muga sinari nzi ko hariyo amadayimoni muri jewe bene data yaravuze ati turagiye naratangaye naranezerewe cane bene data ubu numva afise amahoro kandi muri ivyo bihe nyene umenye yuko je nari mfise icago kandi nari mfise n'ikindi cago co kurara bene data imisi yose ndiko ndarota nabi abaza kunyica bapfuye ndabona abantu bapfuye bene data nkababara nkavyuka natuntuye imisi yose bariko baranyiruka ko ngo bagira banyice Mana nukuri vyaraheze iciye muri kino kiganiro nyene kanguka umukozi w'Imana ariko arasenga wamenga ariko avuga jewe vyose wamenga yambonye bene data hari Imana yarantabaye ubu ndaryama ngasinzira nkaryama amahoro nkavyuka yandi Yesu nashimwe ivyo bintu vyari vyarananiranye none Imana nishimwe hanyuma ikindi muri iyi minsi Imana yarankoreye igitangaza bene data naragwaye ngwaye izosi bizanana n'inkorora idacika bene data ku buryo iryo zosi kwari mu kuboko kukuryo nyene kw'izosi uwo mutsi warambabaza cane warimo amadurere adasanzwe ku buryo atakinshira ku mutwe no guhindukira vyaranka bene data umunsi umwe ndafata kanguka ndayumviriza nza numva umuntu umenga ariko aramasa kwa ryazosi gome nkaza numva ibiko biraduga mu mutwe yongera amasa numva ryoherwa bitera bihera yo bene data ubu mfise amahoro ndikorera ivyo nshoboye kandi ntangorane nkihindukiza atangorane ivyo vyose vyaciye muri kanguka bene data dusengana na kanguka n'umukozi w'Imana ivyo vyose bigenda birahera iyo nkorora rero yaraje bene data ndakora ku buryo nteba ngatonekara ku mutima ndiyumvira mbega yemwe ibintu vyamfashe nibiki iyi nkorora idacika nibiki ko ndyama ngize ngo ndaryama bica vyanka singirene ku buryo nteba nkumva ko ndiko ndatonekara bene data ariko ndavyereka Imana ndasenga muri kanguka Mana ntabara nino nkorora Mana yo mw'ijuru irangirira neza nza numva ivyo vyose vyaheze kuko ibaze vyari bisize ubwenge narakora nkaza numva mu mutwe hose hariko haraka ukamenga nurubeya mu mutwe wose nkumva ndiko ndazungurirwa ndyamye nkaburi yundi ukamenga nataye ubwenge bene data ntiyari inkoro isanzwe ko vyaziriyemo n'ibindi bintu ariko uwo munsi ntabagwizose vyose wamenga n'umuntu aje aramasa neza vyose birahera Imana nishimye bene data ntimureke gusenga sengere muri kanguka Imana iriyo nuko ndangije mvuga nti muntu urwaye muntu wihebuye muntu unanijwe n'izo ngwara ubwo musenga Imana irakubona kandi igihe ciwawe kirahari je sinari nzi yuko ivyo bintu bibaho yuko umuntu yokira ariko nanje ivyo bintu nari maraye imyaka 25 ubu ndaryama ngasinzira nk'abandi Imana nishimwe nanje ico sabiye Kristo Imana imuhezagire Imana imongera amavuta n'abapartenere bose Yesu abahezagire namwe mugira ukwizera mwese mwumvise ino ntahe ugira ukwizera kudasanzwe Imana ni nyembabazi Shalom ubu
tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya w'amasengesho, kandi amarababwira yuko bisaba ukwizera kuko Yesu niwe akiza. Nama ndabisigura kenshi ko ari Yesu akiza. Je nasenga, nawe usenge, dusenge hamwe twizere ko Yesu aza gukora igitangaza. Ijambo duhagarara kuno munsi ni muri Luka 12 murongo w'8, Luc 12 verset 8, aho Yesu avuga ngo umuntu wese azonyatura akavuga Yesu, agakonfesa cyangwa akatura Yesu imbere y'abantu, ngo Yesu nawe azomuvuga cyangwa mwature imbere y'amarayika. Ko ikivuze imbere y'amarayika, kwera marayika b'Imana bakora ivyo Yesu abatumye. Rero nimba uza guhamagara Yesu uko turasenga uhamagara Yesu. Rero tuhamagara Yesu mu masengesho, hama nawe uze kugura akanwa umushime ku vyo yakoreye abandi, umushime ku vyo yagira akore, kandi ushira amaso kuri we. Yesu arategeka marayika b'Imana baze kugutabara. Abantu bose bumvise bashinze intahe batanze ubuhamya nuko amarayika bandiho baje kubatabara. Rero dusabe Yesu, tumushime, tumushe hejuru, dusabe ko arunka amarayika biwe kugira ubikore. Rero uze guca ku ruhande, uva ahantu hari urwamo, hari abantu benshi, wiherere ushira ikiganza wabara utaza ushira ku mutima. Hari abadamu bagiye kubohoka batarashobora kuronka uruvyaro, ushira ikiganza ku nda. Kandi ndababwira yuko bidasaba ko ndakuvuga. Hari benshi ndaza kuvuga, nubwo ntuvuga indwara yawe, nubwo ta manifestation ukumva, ariko tugiye duhamagare Yesu, tumwature, nawe aranuka abamarayika biwe baze gutabara. Umwanya muto rero witegure, tuge dusenga. Nongeye kuza imbere yawe Data waremye isi n'ijuru. Urakoze kuri Imana y'urukundo, urakoze kuri Imana y'imbabazi, urakoze kuri Imana ikiza. Nongeye kubona ubushobozi bwawe, nongeye kubona wicaye mu ntebe yawe. Urakoze ko tutagendera kuvyo tubona, tugendera kuvyo twizera. Amajambo twumvise, intahe twumvise zigaragaza ubushobozi bwawe, zigaragaza urukundo rwawe. Ndashima kubana namaze kuvuka benshi cyane bikibona n'amasengesho. Umwana wese yavutse ndamwatuye kumugisha, ndatuye ubushobozi, ndavuze ntaza kure agendere mu bugombe bwawe. Ndabatuye ko agakiza mu izina rya Yesu. Ndasengera mu mama yasamye amaze imyaka irenga 10, umwana wiwe aguma gwara, yama mu bitaro. Ndatuye ubuzima, ndahagaritse impwemu y'urupfu kuri ya mwana. Umwana w'umuhungu yavutse, mama wiwe amaze imyaka irenga 10. Ndatuye ubuzima, ndagushima. Uriya mwana kire, agira amagara meza, asubire gukina, asubire kuja kw'ishure. Urakoze Mana, Satani nta burenganzira afise bwo kwiba ivyo watanze. Uriya mwana gukorere, uriya mwana kure. Urakoze, rungi ku marayika wawe ahari, uriya bushuhe buhagarare, ziriya ngwara zihagarare. Ndagushima kubana kurakiza. Hari abana benshi uko aragendegwa, hari umwana kwaye ibintu mu maso, ibihere, umubiri wose, kandi biguma bimera nabi ku buryo ageza abantu batagishobora kumumenya. Mu izina rya Yesu, ramvura ikiganza cyawe kuri we mu izina rya Yesu. Ndagushima. Hari abantu bacika kuri 2 bagenda n'umugera wa sida, VIH, mu izina rya Yesu. Hari umusore hamwe n'umukobwa bagendewe mu kano kanya, mu izina rya Yesu. Muze mugire teste izoba negative, kandi muzo mushinga intahe. Urakoze Mana kubagendeye, urakoze Mana kubakijije, urakoze Mana ku bushobozi bwawe, urakoze Mana kubagendeye mu gihe budasanzwe. Mu izina rya Yesu, uri Imana y'igitangaza, uri Imana ikiza. Hari umuntu afite ikibazo cya inapetence, ntugishaka gufungura, wamaze guta ibiro vyinshi, biranga gufungura, kenshi ugenda no kwa muganga, ariko Imana yakugeneye mu kano kanya, ugiye gusubagira apeti mu izina rya Yesu. Hari abantu 2 bataye kunkotegwa, guhumurirwa mu izina rya Yesu. Yesu arabagendeye kubera kuva kuri covid. Mwana mwagwaye covid, ntimwasuye kunkotegwa cyangwa guhumurirwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kugaruye odora. Ari n'ubundi yari yataye atagishobora kumva ikintu kimwe ko gisosa cyangwa kirura. Ndagushima ko mugendeye Mana. Ndagushima abantu kurakiza ni benshi baragendegwa, abantu bagwaye igifu, bagwaye stoma,
wizere ko Yesu agukijije. Wowe urwaye inkorora, amapumo, amahaha, bakubwira ko harimo amazi akira gukira, ndatuye gukira. Urakoze Mana. Hari umudamu agenda n'ikivyimba, afite ikivyimba mu gitereko kandi yibungenze. Urakoze Mana. Ndasenga uriya mwana abaganga bataye ivyizigiro, ndatuye kuri uriya mwana azovuka ugaragaza ubushobozi bwawe. Nigikije wagara imbere yawe Mana. Urakoze kwanda kurakiza. Wowe urwaye ukuguru kuvyimba utazi igituma, udagishobora kwambara ibirato, bakubwira ngo ni birozi. Yesu arakugendeye. Ndavuze ni Yesu arakugendeye. Shira amaboko yawe ku kuguru, yizere ubushobozi, yizere ndiho. Mana ndagushima ko nakora kiri imigongo, hari nakora kiri imigongo, urwaye umugongo, shira ikiganza aho wabara. Urakoze Mana kuri ya mugabo arwaye amafyigo, asikiyo cy'amahe, yizere ko kize. Urakoze Mana, urakoze kubenshi uragendera umuntu afite na vertige, yizere ko Yesu agukijije. Urakoze Mana kuri ya muntu ijisho rimwe ritakibona, barakora kubaga, batinya ko n'irindi jisho rifatwa, ariko ndagushima Mana kumukirije. Ndatuye uriya musore ndikosengera riya ryahumye risubire ribone w'izina rya Yesu. Yavura ikiganza cawe, amaso yose asubire kubona. Urakoze Mana kuri ya mumama uriko urakiza. Hari umumama afashe mu mutwe afite ubuhanza, imishatsi yose yaravungutse, uko usokoza imishatsi yaravungutse nta mishatsi isigaranye. Yesu urakoze kumugendeye Mana. Ndagushima ku bushobozi, ndagushima kuri ya muntu akize anemi, utagira amaraso, kenshi ugenda bagutera amaraso, kuva uno munsi ugiye kugira amaraso mazima. Mana urakoze kumugendeye. Ndagushima kuri uriya mukobwa atari imyaka 30 arashikana, ariko atakije mu imihango yahagaze. Mu izina rya Yesu asura mu mihango, mu izina rya Yesu asura agire cycle normal. Ndagushima ni benshi ukarakira, wewe udashobora gutambuka, ivi rikubaza gihe kinini, haguruka utambuke. Ufite ikibazo cya nerf sciatique, yizere ko Yesu agukijije. Mana ndagushima. Hari umuntu aguma yayura, Yesu akora kubohora. Hari umukobwa ariko arazunguruka hasi, ariko arikumbagaza hasi, impwemu ziko ziravuga, izo mpwemu niziveyo. Sohoka. Nta bushobozi mufise, nta burenganzira mufise bwo kuba muri iyo nzu ya mpwemu yera. Urakoze Mana. Urakoze ku muntu akora asengera mama wiwe agwaye kanseri y'ibere, Yesu aramukijije. Izere ko Yesu akijije. Uriko urasengera Mana. Ndagushima kuri ya muntu mu maso yavyimvye, atakimenyekana, atazi ivyo vyavuyeko. Ubushobozi bwawe rungika umareka wawe umugendere mu izina rya Yesu. Umuntu afite umwingo utinya, afite ubwoba bwinshi ko bakubaga, Yesu arakora gukiza. Kumiza ikiganza ku muhogo, wizere. Haleluya. Mana urakoze ku muntu kwije depression mu izina rya Yesu. Abafite migraine, hari abantu bafite migraine bakaragendegwa, bose ubwoba buhunge mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu yo kwihebura, hari umuntu yihebura yabaza guta ivyizigiro. Mana ndamusengeye umusubize mu ivyizigiro. Urakoze kuri ya mudamu amaze imyaka 10, urakoze ko mugendeye agiye kuzosama mu izina rya Yesu. Ndasengera abadamu bose batarasama, bariko barasenga mu kano kanya, ubagendere ubushobozi buvuye kuri wewe mu izina rya Yesu. Uriya muntu amava amaraso menshi, ajya amaraso ahagarare mu izina rya Yesu. Data urakoze. Ndasabye abantu bose dushime, twese mudushime. Shima ubushobozi bwiwe, shima imbabazi ziwe. Nubwo tuvize manifestation, nubwo ntakuvuze, hari ubushobozi ko buragendagenda. Urakoze Data ko ntaye tugiye kumva. Urakoze ku bushobozi. Urakoze Yesu ko wowe ukiza. Icubahiro cyose n'ubutunzi bibi vyawe une bidashira. Ni mu izina rya Yesu nsenze nizera. Amen. Ku muntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku 254 746 614 plus 254 746 614 403. Nize ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakenge kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.